Ubwo kubwizanya ukuri nibyiza n'ugomba kubakana ukubeshe niba unazoguma ubona ko umubesha niyo mpamvu azushatse kuguca inyuma kwaje abona ibyo wamubeshe ni wa unda gusomera message buri munsi ejo ugasanga yagiye ahandi ejo ahandi uba wahisemo kuba ari ukuri kwiza nyene urumva mukireshanya muri to namukicarana ukamubwiza ukuri kuzuye hose uko naho muzobana azoguma kwizera umubeshe azoguma abona n'ubundi kuko umubeshe aha handi nawe usanga nawe yagiye mu ngeso zo guca inyuma guharika kubera abona nawe wamubeshe tigeze umubwiza ukuri bwamubwizanya ukuri ibintu biragenda neza mu rugo ega ntitwagarukiye ngaho gusa hariho uyundi twari kumwe yamba ni sawa izina ryawe ni nde gabasha Alvera Alvera ni sawa weje twavuze ntiwabyumvise usanzwe ufise abana bangahe batatu biboneke ko ta myaka myinshi maze wubatse ushobora kuba umaze kubabyara mu myaka 6 gusa wubatse imyaka 6 gusa uriya afise n'abuzukuru mugabo we urumva twana nkaka ngako urana kugira ngo uzukuze iko bizoba bigoye uzowashitse muri ya myaka 10 n'ingahe 15 muri 2040 byukuri uri inkumi wotubwire ngene warubaye jera rimbayo neza hanyuma warufise abagenzi bangahe b'abahungu umwe urabesha babiri kugira ngo uhitemwo yakubyariye akabebe keza nkaka byagusabye imyaka ingahe umwaka urabesha oya simbesha n'umwaka uwo wundi waciye umuheba kubera iki uwo wundi kubera atari yipanze oya ubwo nabona kumenga azana ibitekerezo byo kubesha ntituzobana ntazontunga urumva nawe ubanza kuraba nyine umuzobana niya kandi ubona akazokugirira akamaro urumva ko ari ya ngingo nyene umuntu yifatira urifatira ingingo ugacagura ubona nyene uzokubaha kandi uzokunda utazovuga ati ngiye kuraba bariya kubera uryango namugaye oya uricagurira uvuga ati uyu nzomubanda muhirize mutazi bakeneye byose aho wasengera nta bandi wabona narababona baza bitsitaza Dedebore araza mugurumva mubo wari waremereye gukunda bari babiri gusa uracaguruka hitamwe wabandi wari ucibaza nyene bijya bagenda bivyinisha mugo kavuga uti je harimo babiri wacibona wipanze canke ubwo nyene wumva ushaka oya nahise mwona umva shaka wahise mwona umva ushaka kandi umva ko ari byo byiza kandi urabona ko waguye ko ego ukiri inkumi none byari bimeze gute jewe nkiri nyine naje nabona meze neza nangu muwatera wewe oya niwo rwana kwibomba kwibombo ari nk'undi muntu aje kugira aje kuvoma yihuta akazana ibido aya niwe mukubita amakofi oya akeshi je kwanza sinabaye ahantu nguma mvoma ubwo ngende kuvoma ku mabarabara tukuvoma mu rupangu ufashe ubu n'igihe cy'iwanyu mu rugo ubona hari cyahindutse mu byerekeranye n'ubutunzi
ntakirahinduka mugabo ko tubayeho kose turashima ibyo tubayeho. Ego ega niko babivuga. Umukobwa ari we wese amenya ubuzima bw'iyagiye ntamenya ubuzima bw'iyavuye, kuko ufatiye yuko abiwanyu bari batunze usanga wasubiye kandi urumva icyo baca bakwita igiki gisubira muhira. Muga nawe ntiwo bugisubira muhira ufite akadodo keza nk'aka. Gumaho nyene ugapambana ukaronka. Bya bindi rero wa mama yavuze yuko ubu muri iki gihe ibintu byahindutse hategeza kubaho gufashanya. Reka tugaruke rero yamaze kugutwara uko yakubona kwibarabara hariya muza gusangira niko yakubonye, uko yakwiyumvira niko yakubonye. Yambonye urabeshe. Ego aho arabikubwira. Aranagushimira. Ego ubu rero turiko twese twigisha urwaruka rutarubaka kugira bahindure ibyiyumviro by'ingene bitwara. Urahanura iki umwana w'umukobwa akiri wabo bivanye na bya bindi wa mubibi yavuga yuko umuntu ashobora kutagira gahunda haba harimo bya bindi byo kwisesagura. Urazi nyina abajeni bisesagura kandi azi yuko hariho uyundi mugabo murindiriye ahandi hantu. Urabahanura iki bivanye n'ingene wewe wari umeze? Jisho nobahanura ko batagutwagwa nyabahuru ngo azere ari isesagura ngo nukabonye ujya afise amafaranga cyane ngo nukabonye ngo ujya mu hungu aramuhamagaye ngo nukabonye ngafise utunaturi afise amafaranga mu ngodo nagumye umutima rondere byiwiwe nawe Imana izomuhezagira usanga ararose byiwe bimwe bamuhungu yariko aramuhamagarira ashobore kugenda kukigurira arindire uw'Imana yamusezeraniye hamarondere bazorowe. Ego hariho rero ikindi kintu bavuga yuko gikunze gusambuza ingo abantu, uko umugabo aba yasanze umugore wiwe ameze. We hari byigeze bigushika canke wari babimubwiye nyene kandi umva mukirasanye murayaga ukabimubwira urabwira uti jemeze kunyimba ufise umwana ukamubwira ndafise umwana canke ikije naragikoze gawe nta mwana wari ufise kweri biraboneka. Mugabo kubwizanya ukuri ni byiza n'uwo mugomba kubakana ukubeshe nuko nazoguma abona kuko umubesha niyo mpamvu azoshaza kuguca inyuma kwaje abona ibyo wamubeshe. Ni wa unda gusomera message uyu munsi ugasanga yagiye ahandi ejo ahandi. Ego uba wahisemo kuba ari ukuri kwiza nyene. Urumva mukireshanya muri tona mukicarana ukamubwiza ukuri kuzuye hose kuko naho muzobana azoguma kwizera umubeshe azoguma abona n'ubundi kuko umubeshe hahandi nawe usanga nawe yagiye mu ngeso zo guca inyuma guharika kubera abona nawe wamubeshe tigeze umubwiza ukuri bwamubwizanya ukuri ibintu biragenda neza mu rugo. Wowe waje ku mugabo waje ku ishuri? Reka cyese n'ayamazi byagenze gute? Uburyo kandi wavoma mu rupangu? Oya ntuzi ko ubuzima buhinduka ukaza agenda ukagira. Wari warwaye? Oya nanibereye ku kazi ko mu nzu. Ako mu nzu. Ego wawe nta ngorane biboneka yuko wari wahevye kare uca uragenda nyene uriyungunganya. Ndikorera nyene ndarondera udufaranga. Ego byasaba rero ko ukora cyane nukuvuga ubuzima ufise uno munsi bwaciye mu bikorwa by'amaboko yanje kandi nawe niwantwaye yabona ibyo nkora ko niyabona ko ndi umunebwe yabona witonda yabona nyene n'ibyo nkora avuga ati uyu muntu nawe ndakeneye kumushyira mu rugo ibyakora nanditsa bintu. Ego mega nawe niho bakari byiza ugaruka kuno munsi rurapfira muri ibi bintu
byo kudakora urumva ko wewe wakoze byose yagusanze mu bikorwa yagusanze mu bikorwa aravuga ati uno muntu aragiye gukora iwanje kabisa yego abakobwa barera amaboko ni baba nyine bakenera ya mahera yo mu ngodo batakoreye ntumaze kumva yuko bibagirira ingaruka mbi iyo bagiye kurongora birazanira ingaruka mbi kuko ntabumbwa n'ibyo afise mu rugo aguma asubira hanze kurondera niyo yahora arondera akiri mubi kandi urumva nawe umuterwa n'ubukene ntabyihanganira ashaguma agenda kurondeza ba bandi bamuha bya bibi ego ntiwabumbwe n'ibikorwa by'amaboko yabo barondere bakora amaboko mu munsi bakore ariko ubuzima bwiza bubereye umukobwa kandi no mu rugo bituma biteza imbere hariho ikintu tuhora tuvuga cy'imbona kazoza y'ibihumbi 2040 niyo ya hafi ni mu myaka 14 burya si kera ufise abana batatu kandi ndabona umenga n'abahungu abasore tewe bakazana baratombaye urazi ingene ndabe ubona mu myaka 15 atari okay azoba ari umusore kabisa burya wowe urejeje ubiriza mu myaka 20 mu myaka 14 abakobwa nabo bazoba bakwa abahungu kubera uduhungu turiko turabura cyane aha rero uri kubuhinga uriya n'uyundi urejeje bireze wewe ubategurira iki mu gihe mukiri kumwe n'aba bana je nyine ndagerageza kurondera bariga bafashije nyine urumva urabahanura bakagenda bakiga bamaze ayo mashuri nyine bakabarundirira utundi tuntu bakora kandi nta n'akazi gahari kabigisha bakaza gukora uwo mwuga ubona iyo batashe ushobora kubagirira kubasubirishamo byaba ibyigwa uragerageza urumva ko ari byo byiza ego ikintu cya nyuma ku byerekeranye n'abantu wewe umaze imyaka 6 dufate ko ari 6 wubatse uhanura iki umuntu yarengeje imyaka 6 akaba ashaka kuvana n'umugabo canke n'utarayikwiza iyo wewe ufise nagerageze yihangane byabona biri mu rugo yihangane barondera kenshi urabona ubu bukene dufise utihanganye no guturugo wogenda mubwabo sinomuhanura naturugo navunire barondera ibyo babura mu rugo bafashanye n'umugabo kuko n'ubundi yagiye ubukene buzomukuriki atarondeye nta kiza kweri bebasha nta kindi twobabaza kweri turuzuye urakoze kutubwira ingene washoboye kwigwanako nyene ku buryo iyo umugabo agushimanye kandi n'ubu byaraciyemo mufise abana ubwo ni sawa nyene nibiga tuzakuvoma mu mwonga ntibikunda wagumye wivomera kw'ibomba Bene ko ari sawa ni sawa cyane ubiboneka ko utigeze ugana biboneka ko utigeze ugana n'abandi bantu kw'ibombo ntigeze umara umwanya munini kw'ibombo wagumye mu bikorwa wagumye ibikorwa bimeze neza nagusamara no gukora turabashimiye rero ku mwanya mwaduhaye namwe murakoze ego mutwizaze yuko muza kubikurikirana ibiganiro byanyu kuri Dunda Entertainment ni kuri YouTube urandika Dunda Entertainment hanyuma ugaca ubibona murakoze